This is BKTV Burundi Kingdom TV. Turabakunda cyane bakunzi bacu aho muherereye hose turabaramusa cyane. It's Moses on mic. Ikiganiro ni Dode to Success and the Biography. Today we are so happy in our studio. Dufise umutumire ameze neza cyane, ari smart. Uno munsi BKTV yaramutse yakira umuntu numujene ameze neza cyane, abikora neza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu karere, amazi kuba yaramenyekanye, amazi kuba yanikishije izina kandi iryo zina ryaramugoye, ntandi vyavuye ni mu nguvu ziwe. Star Boy, tugwikaze cyane muri studio zacu. Thank you so much. I'm very happy to sit here. I'm very happy to be here. My name is Star Boy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi. Ivyo bigano bica kuri Star Tv257. Ariko right now turi muri Burundi Kingdom TV. Yes. Okay. Abakunzi ba Star TV ndabasaba naceca ni ku kiganiro nzogerageza gukora partage abakunzi ba Star Tv257 kugira bashobore kukibona. Ndabasaba mwimuke ariko ni movie wanje mwese mugende muveho mwagumyeho mugende mevureste kameme kandi turagushimira cyane gose bakoze ikintu cy'ubugabo gose cyane kuja live muri studio zacu byatwe byatuneze cyane gose. Merci beaucoup, Imana ibahezagire cyane ndetse tunaramusa abakunzi bakurikirana Burundi Kingdom TV. Ni television naho numva kuva kera ariko no musi nagira now we are in the house. Nibaza yuko muri television online ya mbere ifise studio nziza cyane sagaseseshwa rumuri kirundi kiragose kirakizanye bafise studio nziza cyane vraiment mu Burundi. Ama TV online dufise mu Burundi afise studio nziza apana zijya zo kuzana amasaro ministre like that mufise studio nziza ikoze neza ndazi uhazanye bari abajamo muri Tanzania bo hakunda cyane. Merci beaucoup. Okay, Star Boy, tukubire kandi kuberewe cyane, we so smart boy. Okay, thank you so much. Ribaye mbere njyohewe nshonje. Yani ko yanashitse hano. Go. Hage Star Boy, kumona kumyambarire uri smart cyane gose, bigenda gutinda kwambika, turabona shenete kabisa uko fresh unaja. Okay, icyambere cyose kwambara nibaza ko ari mu mutwe kandi ko uri umunyamuji mu mutwe biroroha kwambara. Nta muntu mfise nyambika ndose agafaranga ndashobora kugura impuzu nkambara kandi nkabikwa. Ikintu cyose ni mu mutwe kandi kuba mbigwa kuba nambara nkabigwa ni kubugombe bw'Imana kuko Imana ndashatse kubigwa ntubegwa uzokwambara ipataro usange yagize ikinyoteri ku gisusu bagita itara tukira abapeti nyene bijya kwikuru tugasanga nyene ku gisusu nyene hatobotse. Hage Star Boy avuka mu bana bangahe, avuka hehe ko tubona? Okay, Star Boy tuvukana turabana witi mutama bana yarakubita fresh habwo nanje rifonzo kubite nka 20 nyene kugira nyene ndamusubirize nyene mu ndumane. Okay, Star Boy novuga yuko jewe amamuko yiwanje nanu biti isororezo ngaha hafi kumutanga shid isororezo hama irevre naho ntakuriye muhira cyane bivanye n'ukuntu ubuzima murabizi cinja mu cibitoki ca Kamenge muri ico gihe niga muri quartier industriel kuri lycée Gisenyi. Amanza kuja kwa nunu kwa nunu Jacqueline tunamuramutsa ari hose umuvyeyi wacu gose ahantu hize n'umustar akomeye bari ko avyitwaramo neza D1 niho nize ba spokesman n'abandi benshi batandukanye. Ndaza kuvanga nja kwiga kuri École de Travaux Publics Éducation Technologie et Harmonie Igitega muri centre Igitega aho ni muri interna. Nize imyaka 9 muri interna. Hari abantu bavuze ngo nagenda dubura naduwe witieme gusa no mu wa mbere muri ETP bavuga ati kugira umenye uri mushasha manza gutera igiti civoka naho sinananiwe ngo nuko ntari ndabizi ahubwo baranciye mu nyene. Nizi imyaka 9 bisigura yuko inférieur nizi imyaka 4 kubera je narize 10e fondamental cinzira ko niga 10e abandi bigane 10e hama ngiye muri nabarioneye musoro bangoma hama cinja kwiga secondaire supérieur nayize imyaka 4 inférieur niga imyaka 4 hama bisigura yuko rero nizi imyaka 9 ariko naraduwe witieme bisigura ko nizi imyaka 5 muri inférieur. Hage Star Boy muri segisenyi kubera wiga muri interna iri no mixed haga nta impact byakuzana ubwihano n'abakobwa canke ikoresha wewe sikirenga? Abakobwa barankunda bivanye nuko nari umuntu mwiza ariko ntibankunda ngo ni kubera ko ngo nobanda bakorera vyiza, bankunda kubera nari umuntu ndi so happy cyane, ndi umuntu nkunda kunezerwa, nifuza kugira abagenzi bose kandi ndi umuntu nifuza iterambere ry'uwundi ko ritera imbere akandusha kuko ejo nshobora kumwitura nanje ahageze nkashaka kuhagira cyangwa aho ngeze nawe agashaka kuhagira kuko mu buzima twese turakeneraniye. Ntuzufata umuntu nabi kuko ntuzi ejo icazoba ari kuko nanje binkora kwa nagiye kwiga kuri university ngaje ni civile secondaire nkiga hydraulique umva ivyo nkora urumva ko ataho bisa bisana nivyo nize ariko
wa mutima wo gushaka kurondera wo gushaka gutera imbere n'impano nari mfise nizo vyatumye shiramo ingufu kugira nshobore gutoborera hanga hasanzwe nkorera. Haje kikurebe y'ishuri wari ufise zino ndoto za kano kazi kawukora byaje gute ndagufasha ukuboko ndagwaye cyumviro tubwire neza. Okay, by the way novuga yuko je natangiye gukora akazi ndi ngaho nyene niga muri ETP ndiko ndarangiza nari sanzwe nkora kuri Humuriza FM hari kiganiro bita We Moments kwa watu gikorana na ba MC Makaveli n'abandi baririmbyi batandukanye cyari kiganiro cyo kuduza impano muri ico gihe nakora comme stage ndakora nari sanzwe ndo mu promoter kuri page Facebook amangiye kurangiza muri 2019 no narangije secondaire umuntu bita Brand Smith asanzwe akora ama video aramamagara ati kubera ico gihe nari sanzwe ndi muri team Simba Gang ya Rizo Manizo aramamagara ati urakunda guposta cyane woza ugakora kano kazi ko ku ma YouTube channel muri ico gihe nacenja gukora muri Ikirezi Web TV nakora nandika sinari bwatangure kuja kuri kamera kwandika inkuru yamanje kunyigisha kwandika inkuru neza ukandika introduction irimo ikintu kiryoshe kiza gutuma umuntu aca yifuza kuraba content ndavyiga ndaja kuri kamera ndakoresha ibigano bitandukanye ba Big Fariage ba Double J ba Kiriko Akiri na ba Dramati ivyo nivyo bigano nahereye ko ndumva nyene ndyohewe cyane ndavuga ati wow nanguriye ibiganiro ku bantu basanzwe bari muri Bantu Boy Entertainment biraryoshe cyane amandabandanya nkora ndaca muri Waka Light TV naho ntaciye kuri kamera ariko hari bikugwa nakoreraho nk'aka kazi ndava muri Waka Light TV simbira muri Isaac TV ari no vuga yuko yanyubatse cyane bakumenyeye cyane gose benshi niho bamenyeye cyane benshi cyane hama ndaza kuvayo ndaja kuri Star TV257 ubu niho mbarizwa nibaze ko atahana inzoja kuko nivyanje naho tubisangiye c'est moi-même. Ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana cyane aho ngeze kandi byose shimira Imana ubwa mbere nkaca shimira n'abantu bakoze kugira ashore gushikaho ndi no munsi kuko abantu badukurikirana kuri Kingdom TV cyangwa kuri Star TV nibo batumye mba uwondi no munsi na cyane cyane ko ari bo nshimira cyane. Haga twumvise Star Boy tukumva Star TV Star isano riri hagati y'ayo mazina bisigura ko wowe ukunda inyenyeri sigura iki mu buzima bwawe. Inyenyeri urumva ni ikintu kimurika Star ni ikintu kimurika naho buri mwijoro sohotse ubone inyenyeri ukavuga ati ya muri. Okay, izina Star Boy novuga yuko ryatanguye kuva kera nari umuntu nkunda indirimbo za Wizkid yega nababwira izina ryavuye ntibavuga ati ni Star Boy ataho bivuye mama kanuka ati uwo Star Boy umuvuga nibiki narasara nkatera akajagari numvise indirimbo ya Star Boy Wizkid muri ico gihe acatangura kunyita Star Boy mama nyene bivuga nyene mu byo gufina ariko abana twari kuranye kwirigara cyasanga bari nyise cyamvuga ati reka nkomeze nitwa Star Boy abantu twiganye muri ETP kubera basanga barimenyereye bizokora yuko bantora vyoroshe Star Boy sakuza Star Boy ubwa mbere kuko nari nise Star Boy TV ndavuga ati Star Boy TV umegana ivyumvikana reka nshiremo Star ibe Star TV cyashira ko 257 kugira bize vyorohera abantu bose kuko kwandika Star Boy umegana n'ururerure tuba dushaka kurusha bajya abantu badukurikirana ku ma televiziyo yacu hama Star TV257 ibintu bitatu ubona bikenewe kugira ihangiro ryawe wihaye ushike ko neza bashike kuduto zawe neza n'ivyaye canke warahejeje. Okay, cyo nifuza na support y'ama company atandukanye kuko sometime hari gihe je simbaye ngaha ntara deposit ikintu muri company ikomeye hari societe narize kuvuga izina nagiye ku present ibintu by'iwanje baca bambwira ngo twe turiyubashe ngo ivyo bintu byo kuvumbura ngo iyo televiziyo ngo iracisha ko ibintu byo kuvumbura ngo nico gituma batomhiyo deal navuze ati none kuvumbura ari cyo bisaniye n'ivyo wonye ahubwo mvumbuye ikiganiro bakakiraba niho namwe societe yanyirabwa cyane uko biri koze je ndifuza ama company afata mu mugongo akaba ikintu bita partnership mu kazi bobo nkabafasha iki kandi kikabazanira benefit nanje bakamfasha iki nanje kanzanira benefit tugakora nakabaho partnership hagati yanje nayo masosiyete akomeye umva ninaronka ku kanoti bizomfasha gushiramo abandi bakozi benshi cyane ibe company nini ya cyane kuko kuri no munsi ndacakora sinovuga ko ndiko ndinjiza amafaranga ahubwo ndiko ndubaka brand kugira ishobore gukomera ku buryo n'umwana wanje azovuga ati Star Boy yaransigiye aba subscribe reka nanje ndabakorereko uraza umuzukuru nzoraga YouTube yanje cyawimvira umwana wanje ndamuraze YouTube ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kandi wubaka imyaka myinshi umwana wanje nkamubwira ati peti yangu ndakuraza ijya YouTube iyo monetize bo bakoze korereko uronka inoti bice kuri YouTube je nubatse n'abakunzi banje wavuze akantu ko muvumburo turavye nkajye ugiye kuri tere nibyo he ibintu nka bibiri ugenda uvuga ati ndagiye kuri tere muga bino bintu ndashobora guhura navyo aho nyene cyambona nageze kubona baguta muri piscine
kijya gihe byari bimeze gute ubu ubona ko azava bakunokora n'amaso ku bintu bijanye n'imivumburo. Okay, mu kazi bavuga ati umusoda agiye ku ntambara uri umusoda utanguye gutinya uri ku ntambara je nka je ndi umusoda turi kumwe ugatangura kunyegeramo no manza nkagukubita inkoni nturi kuragwanira igihugu none uje kunyegera kandi uri kuragwanira igihugu hebana je ndi hajya mba ndi nk'umujeshi nabaye mu buzima bwo muri internet abantu bakunze kwita ko ari bubi ora abantu babwita ko ari bubi ubuzima bwo muri internet ntabwo ari bubi ahubwo je abana biwanje ndabakeneye muri internet na mwese niba utaravuka uri kuranyumva wa mupepe wanje ndakubone muri internet papa bizoza hebana je mbaye ndabivuga hakiri kare wimba wa mwana wanje utaravuka hari gihe usanga Imana yarakuremye uri mu ijuru ariko ni muri kurumva ari nojwi ebana uzovuga uca muri internet uzovuga uca muri internet bakunze Star Boy nako uko mutabikibirira kene ganiro ndazi muraryohewe cyane gose azovuga aca muri internet kuko internet ni ikintu ca mbere cigisha jewe ndi umuntu wa mbere reka mvuge ko meze nk'ingurube ntajya nimwe nanira gufungura je mfungura byose ivyo mpaye nivyo mfungura ibijumbo by'amaganda ndabifungura wavanga ibijumbu n'ibiharage ndabifungura wine naguza amajambo make wafata ibiharage ukabishiramo ivuga ngo kujya twabifungura muri internet ndabifungura naco bitwaye none ari cyomba none ari cyo mbaye numubona ko mvyibushe uri smart aho nyene kwanza Star Boy tumubona arambarenza cyane kandi arabegwa Star Boy iyo mitaha iva mu kazi kiwawe canke ari ibindi bintu biri pembeni tutazi. Okay, by the way ivyo sanzwe nkora ndakora kano kazi sanzwe nkora n'ama publicité ajya bita ama sport bakavuga ati na baca bavyumva ama sport akunda guca ku radio ndakunda kuzikora sometime ama sport ajya yo gutangaza ibintu kanaka amabutiki biki urumva nkabaje abantu bakoma induru vyama Obama shop like that ndabikora sometime ari ngirirwa ibaka nkaronka kadiri cyane nkaja kwemusinga mu mariage cyanye ku masho atandukanye nkaronka kanoti cyane baje abantu badukurikirana nka Doreen hari yari bari kwaranda bakaca nkubita nk'ubudesa ubutruasa nkacangurikira kugira cyane gose nawe asharaza kubibona nijya nimero nyene cha kuri Star TV nijya nyene uramaze kubona umuntu afite isabukura acafata gakora kava akaca ashira ko ngo nimero ya mikashi bajya abantu nabo baranyice nawe urisabi kandi umusanzwe mu muce kirundi umuntu asavye datukanye nta ngorane kwe je nta muntu niba gusa ndasaba urasaba kuko n'igihugu kirasaba ubufasha ego ntawa mayishoboje hama Star Boy abantu baguciye intege bagwe kata uzoshika hari n'abandozi bahora bamishana sawa hano wasabye ibiganiro bakabikwima hari n'ababifuse babishira ko bakabifuta bwirere aka message bahaye rero promo message ndabahaye burya anye umuntu agitangura kuzana ikintu uzoraye mu Burundi ego umuntu agitangura kuzana ikintu baramugwanya mugagikoze kabiri bakamugwanya ijya gatatu bakamugwanya hari umunsi bazemera urasi ko hari abantu banyima ibiganiro nkiva muri Isaac TV ariko unye bampamagara ngo dukore ibiganiro Star Boy two kubona gute je nababwiye ati ntacyo bitwaye ikanze dukore none gashaho nta muntu akundwa na bose kandi nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ntihabuza abamupinga kandi akora ibintu vyiza ariko arateza imbere igihugu cyacu Burundi bisigura yuko aho bari hose reka ndababwire kano kantu namwe irevre je ndafise umuntu umugenzi we wanje ego hitangura kano kazi yambwira ati namusavye nimero ntiyari bwamenye yambwiye ngo Star Boy Miss Pani namba yangu mewe ubu n'umujama wanje sana kora abonye ibikorwa bye yambwiye ngo nta nimero yiwe watanga izina kima sasa au pani namba kama nani ni nimero y'Imana turayifise nangene cyo batanze nimero z'abategetsi abakadire DPay afisa we wache ni nimero z'Imana turazifise ubu nshaka ndaganiriza Imana nkayibwira ati Imana je urafuka mugasenga none ntwa tuko tuvugana n'Imana kuri telefone kandi iyo ni bonus frère amayite ntango bonus nana amayite agenda bibaye nka bya bindi mbega ninde yahuriye mu kuzimu acavuga ati hari akantu karaho yari usama ahuye nanuze njya president wa muri Kongo mu yapfani Mubutu seko reka baratelefone ku isati ngo ari hiyo ngo ariko aratera amagere na reka inkuru zidasanzwe muri hari mu kuzimu ni nka wa muririmbyi yavuga ati ngo ni yapfa ngo intuzenya kama wisandugu iyo ngo izoguma iserebura ati mwapfuye intwari twemeranye ko Star Boy yamaze kumenyekana mu gihugu ndetse no mu karere novuga 5 continents du monde bose barakubona barakuzi tuka kwisi igihugu cyose simbuziye n'umuntu kuko mu bishimana bafite umuntu
ni presque hose 5 containers zose icyo no basaba je sinifuza kumenyekana cyane kuruta ibikorwa nifuza ko ibikorwa bimenyekana kundusha nifuza kwinjiza amahera kuruta ukonzwi nimba mwombwira ati futi izina Star Boy muga ibikorwa vyanje mu birabe n'akanoti ndakabone ntacyo byo babitwara aho nyene iyo umuntu ari kararonka amatunda y'ivyamwa aba yarabivye uvuga yuko wewe uruko urya ivyo wabiri yakuye aho nyene ntubura man je narakoze ubuzamu bro c'est vrai je narakoze ubuzamu igisiti ndakora n'ikiyede ego kuraje kadabona yuko aho nyene uraza kuhaza ko ndashaka kuza gutanga message kugwaruka urukorera amaboko utariko rurakora aho nyene nakorera 2500 ku munsi me imagine vraiment nkaca mfungura 5 naho ne sinahaga imeranje cibona hari ikijumu n'ibyaye no gace okay Star Boy none uyuko uratera imbere abaza kurya byo bataruhiye ntibabura we intambara y'abigeme ucigwa na gute kora barabona yuko uri star bigenda gute abakutelefone bakwandikira iyo ntambara wigwana gute so abigeme basanzwe bandondera bakamvugisha benshi bakunda kuza banshigikira bavuga ati Star Boy bikora neza cyane bivanye n'ibikorwa nkora tutuja gukora ibigano byo gufasha abantu tugavyirikamwe mbere nkakoresha n'amadeplacement yiwanje nka consommer note mbwa nkavuga ati burya ntushobora gutanga vyijana uko onye Imana yabonye ko watanze iragushikikira nawe ukazoronka bo benshi bakunda kumbwira ati big up ibikorwa bikora neza cyane bo je novuga yuko abigeme bantinya barabona yuko ndi en couple kuko barandaba hari abahora bambwira twe turavye kuno meze ntushobora kubuza umukunzi ntaho mbuze ndamufishe kandi uri prove navyo ravyishimiye ndavyishimiye cyane kuko navyishimiye nta kamaro kandi mu gihe uba ufise ahantu uhagaze mu buzima birafasha none Star Boy kandi ndifuza kugira mariage aho nyene uraza kuduha umuco none Star Boy ni giki witegekanya mu myaka 5 bivanye n'akazi kiwawe na vie prive yawe abine vya mariage civugiramo kugira abakunzi bawe bavyumva ati Star Boy burya plan d'action yiwategekanya mariage ni mu mwaka ko umuntu agira igicapo cy'ubuzima aba yarihaye bimeze gute okay je nibaza yuko mariage yo ni kawaida umuntu ayishore kuyikora kuko ni kimwe mu kintu gihe cyubahira umuntu tuko turategura ubuzima turabe ukuntu ejo haza hazoba hameze turabasore tuzoguma muri bwa buzima bwo kwiryohera kandi fo kumwana wa mara seconde nawe kibashe kandi ikindi naco sindi ko ndakora nzoreke gukora akazi bambone nk'yorandi ko ndarekera guhusi wa wundi twari tuzi turabimenyeye ku basitari batandukanye abihevye kasanga umenga naco vyamumariye so ndiko ndavuga ku bantu badukurikirana rero baduha ubuzi baduha amafaranga baduhe ubuzi tujamwo tuba aba brand ambassador kubera iki muduha akazi kugira dushore kumenyekanisha ibintu vyanyu kuri Star TV ufise ibintu wifuza ko bimenyekana bice kuri Star TV umbe hafu umereza kanoti kugira nanje ntegura ivyanje mbo mu myaka 5 iri imbere ndifuza ko nzoba mfise Star TV company irimo nk'abakozi bashika nka 15 abakozi 15 bose niba bafise imishahara parma nukuri kw'Imana muri vya bindi president avuga ati tweremera ubuzi ndazi nzoja hano bashime abo bantu kenza aho bazoba bari bambaye udupira twa Star TV257 bizoba biryosha abantu bazobabona bisigura yuko ndashaka kwiteza imbere n'abandi bene wacu batera imbere naho babigoye ari ikintu cyose ushizemo ingufu byose birashoboka kuko je nta myaka myinshi maze muri kano kazi ngabona kivyamwa bikomeye yuko bamaze imyaka nk'ibiri irenga itatu presque itatu mugabo aho ngeze ndafise abantu bamaze imyaka 10 mugabo nuvuga yuko ibikorwa vyabo Imana itarashaka yuko bigaragara nubabona ibikorwa vyabo bitaragaragara ntabwo bari bibi Imana ibirindiye wa munsi wawe ko wihangana narakoze vyinshi narakoze iki Edmaso narashatse kwiga igipentre mugabo birangora narakoze ubuzamu ndinda ahantu ku murango ahantu hari mezo passage mugabo nyine naguma mu gitanda nkaryama nkavuga ati umuntu akikunda mutsa namushira muri iyo nzu kandi atari yiwanje urumva sinambara ko mutera inkima mugabo nahacunga ku buryo umuntu aje kurondera inzu iyo mezo passage aze guca kuri jewe cyo ndondera boss muri ico gihe rero naguma nijyame mu gitanda ndose umushitsi namubwira ati ngo ndahabe ariko ico gihe nari nkiciyemera navuga naca ndamuhenda ati ani kwa onkre mbanga nyene nuzoro usanga atari hanje ariko ntaco bwari ubuzima karakazi kandi wabikuye mu cigwa kidasanzwe cyane hanyuma hano abajene nyene ugwaruka bariko barashaka gukora umva ko wewe esprit ufise abantu benshi byabatangaza none Star Boy kafise umwete imeze gute kumbe ni ibintu bifise impreme cyangwa cyuraho bifise iyo vyavuye mu mizi kandi ngabisha n'abantu bakunda kuvuga ati ngo iyo mberewe bagaca bagenda baravuga ngo ba diaspora ngo nibo bakwambitse
ngo mfise mu diaspora ngo amahera ngo kugira nambare ivyo sivyo ibaza ko ndi live hajya anye ego bari kuvyumva je nta muntu mfise anyambika amakanoti ko kwambara ariko ncoreye nimba uri hanze ukanshora 30,000 ndashobora kuyabika kugira nkwize ibihumbi 100 ngure nka zino mpuzu ya kwambara ni mu mutwe kandi ni watera imbere ntazobura ivyo bavuga hari gushobora gutera imbere bakavuga ati nguraroga mu Burundi nta burozi buhari ego burahari mugabo umuntu ntazatera imbere utangura kuvuga ngo yakoresheje uburozi canke yagoze ikinye Imana bishatse gutera imbere kandi abantu bose bakurikirana Kingdom TV canke abantu bakurikirana Star TV nukuri mushigikire Kingdom TV Burundi bakoresha ingufu kugira mubandanye kubashigikira ino studio yatwaye amahera menshi cyane naho ntarayironka turagusenga nawe uzoyironke iyo bari aka restaurant ngaho hanze nacanza ninjya nkazirira ngaha ariko nta kundi babashigikire uronse umuntu agushigikira buryo umuntu agushigikira ijya novuga yuko ni nk'ukuguru kwa gatatu ubufise amaguru abiri ariko kuca kubukuguru kwa gatatu kuko uronse umuntu agushigikira je numve wera ndasenga tujya kuno dusenga ati ukuguru kwa mbere kubu kwanje kwa kabiri kube kwa w'Imana uriragiza Imana ibikorwa vyawe natwe rero turashaka yuko amaguru yiwacu ari abiri ibikorwa vyiwacu namwe kuguru kwa gatatu apana kujya muyumvira hari abantu bakunda kuvuga ngo umuhungu afise ukuguru kwa gatatu si kurya oya ukuguru kwa gatatu kuce kubukwanyu kugira mu dushigikire ego sawa sawa ha Master Boy tunarangiza akaja mumva kari ku mutima avuga ati nagendeye muri BKTV sinogenda ntagashikirize turaguhaye akanya uvuge kabisa ego kiri ku mutima unarangiza ako noshikiriza ndashaka kugura yindi mpuzi ivuye muri mu notice wa Kingdom TV Burundi azoba yancoreye agapataro n'agapira kugira mbandanye kuberwa ikindi iyo ni message ikomeye cyane ikindi cya kabiri reka abakunzi ba Kingdom TV deja bariko baradukurikirana reka nsaba abakunzi ba Star TV ku mapage yose ku ma Instagram ndafise abantu barenga 5,000 kuri Instagram ndafise abantu barenga 34 kuri page Facebook bankurikirana ndafise abantu barenga 12,000 birenga kuduga kuri Star TV257 bankurikirana mu mezi nk'umunani maze si umunani guhera mu kwezi k'umunani gushika no munsi n'ameza ngaha mu kwezi k'umunani ubu turi mu kwezi kwa gatanu bisigura ko ari ameza ngaha ane nk'amezi 9 amezi 9 nkora kuri Star TV257 abo bantu nkufise bankurikirana ni bake ibeshi vraiment mwogenda mugakurikirana Kingdom TV Burundi si vyiza cyane habe copie kore bangire basi babe ikintu bita copy copy tarimbi abakunzi ba Star TV bagende kuri Burundi Kingdom ibe copy y'abafana kandi abakunzi ba vraiment barakuyoboka turizera ko turi kubona feedback imedenza cyane kandi n'ubu ikiganiro kugicaho ikibiriraho jerekana bafukamire basi ego reka genda bafukamire abakunzi ba bafukamire yo Star Boy n'ukuri arafukamye bakunzi ba Star Boy abantu kuri arafukamye asabye yuko mwoshigikira Burundi Kingdom TV ya maze gukora byinshi bitandukanye kandi ndaza abakunzi ba Star TV barabikurikirana barabibona ukuntu nzambikora kujya mushima ivyanje ndashaka yuko mushigikira buri murundi wese ndashaka yuko mushigikira abarundi bose muri rusangi nimba ufite televiziyo kurikirana raba televiziyo zose dukurikirane twese kugira twese dushore gutera imbere fasha Kingdom TV nimba uri umukunzi wa Star TV nyawo unkurikirana ushima aho ngeze nukuri kw'Imana iyo subscribe yawe niyo utumye mfukama ndagufukamiye kubera sabone imwe uza guhereza Burundi Kingdom TV kugira abandanye gutera imbere ndifuza yuko abandi batera imbere kurusha uko nshaka yuko ntera imbere kuko nibatera imbere nzorabaho bageze kugira ndabakurikirana ndazi ko mumva ivyo mvuze kenshi muravyumva nkuko namwe ivyo muvuze je nanje ndavyumva Imana ibahezagire cyane murakoze cyane turashimiye mwe vyimva mutima cyane gose turaryohewe cyane gose natwe turagushimiye Star Boy thank you so much ufise umunezero utagira ukungana we are so happy kugikorwa cizo je kudukorera turizera yuko abakunzi bawe bagiye kudukurikirana bakagira subscribe natwe ababone bakaduga cyane gose ya novuga yuko ikintu cyose ushizemo ingufu byose birashoboka ashobora kutagira sabone no munsi nkuko ariko arabikiganira ariko ejo akazoyikora nkuko ngitangura ntihabuze utakoze sabone bivanye nuko atakunze ukuntu navuye hana nkajaha ariko amaze kubona ibikorwa akayikora buke nigo rugendo ushobora kutayikora no munsi uri mu bikorwa byinshi ariko nizere kuzoyikora Imana ibahezagire cyane narabonye na boss wanyu ariko arategura Miss Burundi USA ari muri jiri Ebana
Miss USA Ego, Burundi bisigura ko abarundi kazi biwacu na Bari hariya baguma ku bakoze kivi. ibintu by'amateka Mm. Miss Burundi aheruka gutorwa mu Burundi kandi ngabisha abantu baza bagira les critiques ziwabo nta Nabo- kintu kitagira critique ariko Ego. tuba dushaka critique Mm. zubaka reka ndakwereke isi nzima ndazi ahantu hari ibinyamakuru byinshi cyane Mm. France ni ya mbere Ego. France ni ya mbere bakora critique zinjiza amahera Mm. ujya mu minsi ntacyabuze asa neza none washaka arinda aba Miss Burundi wewe ne wari mu matora abamutoye nta bwenge bafise Miss Burundi aho uri hose keri ngaruko watowe ushoboye kandi imigambi yawe niyo yatumye utogwa ariko urashobora kugira imigambi ikakunanira ku exprima Ego. ujya mwigeme yarabikwiye kuko nicyo gituma yatowe udashaka rero ko atogwa tekana Urindira umwaka uhere. urindira umwaka uhere Hama hawe witoze. utogwa cyanavuze ati namba hari abantu bafise abashiri babo bari muri Miss Burundi nabonye bo batatowe baciye bashavura Nabonye abisize. baciye bashavura none amatora ajamwo aragana ajya nuko bari 10 hari gihe hashobora kuba amatora ugasanga harimo abantu amajana 5 bakeneye umuntu umwe none cyo wiyumvira abo bantu kateresano na nefu batato bazoreka kuvuga tekana keri ngaruko numukobwa kwica ivyangombwa byose byaba ivy'imbere arabifise Ego. byaba byo ngaha arabifise n'umukobwa none ikibazo kirihe iyo hatoga umuhungu naca mvuga tosi Miss Burundi yaratowe abikwiye kandi ibikorwa vye turabirindira hari abamisi beza batowe ataco bakoze ntotuma uba mubi basi ugakora Bashika ibintu kuhangiro rya. biteza imbere igihugu Nabo bati. igara abantu bibaza ngo bamisi ngo nibajya abantu gusanga batagase mu maso Naciye mbona biso muri Kenya sinzi ko bamubonye bana nawe nyene kabisa baravye visage ni ibintu bisanzwe. ega muri Miss Burundi bara ibintu byinshi urapresenta projet bakayigako bakaraba ko hari aho yogeza igihugu cyacu cy'u Burundi nibafa gutora n'importe qui oya atsinze yatsinze Bihangane. ya kandi felicitation Abana babiri garuko agatsinda umwe. Yeah. Sawa murakoze cyane hama bakunzi bacu no munsi yari show imeze neza cyane ikiganiro cyari kibirira ku mapage ya Starboy mercredi 18 kizoba kiri out kuri page za Burundi Kingdom TV tubasaba kuguma mudukurikirana nanje niyemeje kubaha ibintu bimeze neza cyane murakoze cyane batibagira ko nzokora na je partage muri community ari wanje Ego no wabona ikiganiro pum nje muja kugira mu bashigikire uzocutira utera kugira ko subscribe ushobora ko wanditse Kingdom kayibura ariko iyo link ni nayishiramo uzombwire ko wayibutse kandi si itegeko ndazi ko dukundanye ndabakunda namwe murankunda muri bwa bumwe muri bwa bumwe kandi mari bahezagire bongereza umugisha mutera imbere ndifuza ko nzogaruka ngaha hari ikintu cyahindutse muri Burundi Kingdom TV ndifuza ko iterambere ry'ubundi ritera imbere kunduta kubera ko ni watera imbere cyane nzogira inzigo apana mbi inzigo nziza ituma nkora shika kuvyugezeko nimba wamugiriye inzigo Miss Burundi gira inzigo mu bikorwa nawe juzube Miss Burundi kipindi kilikuwa safi sana ilikuwa show kabisa imeze neza cyane gose bye bye turabakunda cyane dushimira n'umu director wacu abikora neza cyane gose bye bye